ubu nk'akarorero ugiye ukemera ko mujyamana hanyuma akamara kwikura wa musonga amaze kwikura wa musonga ashobora kuba nawe yakwakije petetre wewe ugasigara uri kuraka mugabo ugaca we wikawusha ugacumbwa ati uzi ni nkuru rero na dekonya hariho programme nataye kandi ndabona ko iyi programme ishobora kunkuraho barashobora kunshwanira iki ukamubwira ati bana jewe kuri ubwo nukuri ndakwinginze ndagiye wicu ugenda uwo mwanya uhindukiye uzosanga nyeba ari umukatolika uzosanga karagira gutya asenga turakoze uhinduka umuzigo kuri we donc uramurambira wamurambiye nyene umugabo naho yorara kubitwa imyaka n'imyaka akabumebwega gusumba bushoke bantu b'Imana ntazopfa ryogoye nde nta bigabo bumva birirwa baracumita ugasanga ibigabo babizibaguye no gupfa bapfuye kubera iki wibaza ko ari kubera ntibavuga uno musi baravuga ngo agateka kabagabo ninde mugabo iyo groupe y'abagabo nakakubwiye bashaka kumara 3 jours ata message nimubonyemo mugabo iyo yabamanuka ubu turiko turavugana naho wo verify ahantu uvuga ati ehera ndazi ko utoboramo 5000 zimaze kwandikwa kuva dutangwa ikiganiro ngaho none donateur turavuga hange ariko arivugira ibitenge bishasha vyasohotse mugabo by'ibitone hari gihe ubona umugore hari gihe wacu ubona umugore yivuyemo aca avuga ibintu byose Jean amabanga yo muhira bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri mikoro mana ko ari rukundo Ange Minusho nko mumenyereye ikiganiro cuno munsi ndoza mubonye mabujanga iruhande mucabona ko ari deba ino musi twatumiye umutumire novuga yuko akaze yabyigiye adoza kuduha impanuro bijanye n'ivyazi ivyo yize amarecherche yagize donc si vya bindi duha tuzanga dutera induru gusa reka rero tumwakire na isi yacu tumwakire ariko duhere ku mutumire karibu wacu murakoze cyane Emini ego murakoze kunyakira ego nakazina nine mana ariyo nk'abandi umupapa amaze imyaka 3 mu rugo ego hanyuma ivyo nize ni communication sociale nivyo gutuma tumanako amakuru hagati mu miryango cyane muri societe hama nkaba nsanzwe nkora no gushakashatsi mu bijyanye rero n'ivy'urukundo na cyane rero ibijyanye n'imibano hagati y'abantu yego okay mabuja karibu nawe wacu murakoze babwira izina babwira ni bonus kara boss wacu babwira nitwa Elsie nkaba nishiriye ko Greta shitsi bujumbu no warishize bwishitsi bujumbu icyo ntacyo nari okay ahanini uno musi mwari mwifuje ko tukocha tuyaga donc ahanini twari twifuza kubwira abatumire bacu tuyage kuvyerekeye amakosa akorwa n'abamama canke n'abapapa mu rugo canke batabizi ko ari amakosa donc nibaze yuko n'abakundana bataraja mu rugo nabo nyene barakora amakosa bagakoranira amakosa ariko ntibamenye yuko bakoraniye amakosa yabo ngira ni ivyo byose ngira bituraba twese ko ahari urukundo hose ndibaza hari urukundo hose bivanye n'urukundo na cyane no gubakiye kw'ivyo kubana yego kuko urukundo ni nyinshi ko n'Imana dukunda urukundo nyene kandi rukaze yego Eko hama sinzi ko wifuza ko duhera ku bajene canke reka duhere ku bajene canke ruri ku yani byo tuza kumva cyane yego hama no kuvuga yuko amakosa akenshi bakunda gukoreranira cyane rero bano baba batarashika mu rugo no kutamenya ubwa mbere mbega umuntu muri kumwe muri mu rukundo gukuri ivyo murimwo n'urukundo canke ni pastime hanyuma ibi biri ku mpande zose aba ku bahungu haba no ku bakobwa kukutamenya rero niyo kosa rya mbere umuntu akora kuba mu bintu kubana n'umuntu witeze ko muzobana mugabo utazi yuko muzobana aha rero nagomba kugaruka gatonya abahungu ubu baraciye ubwenge kubera ko bazi ko abakobwa bavuga ngo muri benshi ariko sindabibona ko vyandagara vyanditse nibaza yuko ari abahungu bama bararira bavuga bati twabuza voilà ngo turi benshi ngo muri benshi rero uno musi kubera ko bazi yuko mugabo abakobwa benshi na cyane abarundi kazi ndabisubiramwo barashyuhiye ama mariage urabimvugisha nivyo yego nawe urimo mu bayishuhiye naje ndayishuhira rimwe narinzi ko nayigizaho muri normal narinzi ko yayigize uko gushuhira mariage rero abahungu benshi barakunda guca baha profitira bagaca bagenda bakababesha yuko bagomba kuzokubakana mukimenyana umva jewe sivye ndi byaba abahungu oya urumva gashwashwa nyenkene umuntu tugirana mariage ukuntu mugoro biroshe ko ba detector akumbure kandaza kwamenera akabanga mu mwanya uri imbere
baragutuka muri commentaire oya ntaco bangira kuko je naho bonuka ndabimenyereye ego babakobwa canke babahungu barashaka kunuka bivanye mu wese bivanye nuko avyumva ego sukuri urakuvuga nyene nukuvuga yuko rero kumenya ngo umuhungu aragukunda nuko bumviriza amajambo cyane cyane akubwira aba baza bashushe ngo tugomba kugira mariage reka ngaruke kwaka konyene araza ashushe ngo muzogira mariage mugabo ntazoshuha indwi zirenga zibiri inyuma yaho azoshobora kumengo araheje gupanga karere mwamaze gukundana aje tangura kukubwira ati none raba kuko urumva sinshaka kugutwara ntakuzi ati mu bisanzwe urabona iyo byansa kigwaza byose birashoboka hanyuma no mugabo no kuvuga yuko bene aha ari umukobwa aciye ubwenge acabona ko bwa bushuhe yari afise bwari bwo kugira ngo azoshike cyo kugusambanya hanyuma rero ace yirenganira mugabo rero no kuvuga ko iyo abaye ari umuntu aje akubwira imigambi cyangwa akubwira ko muzobana kwa kundi nyene wawundi yaza mugabo ukabona desomene ziraheze ukabona ukwezi kuraheze agashira kwa mezi abiri mu byo ariko aravuga agashiramo wewe nawe uburyo muzobaho na cyane cyane inyuma ya mariage mumaze kuba ibi rero byo vy'imigambi biki byose afise ntashobora kubitebamwo ari ubuzoza kubusambanya mugabo akazomara amezi abiri muri vya bindi aguma bivuga ukazobona ari ihanganye atakubwiye ngo muryamane muno muntu azoba afise uwo mugambi koko ni waba uciye ubwenge uramureka hanyuma rero mutegurana iyo migambi mugabo arumva ko n'abahungu harabambwira ngo harabashyuha ngo ugasanga bashobora kwiyorobeka renine nk'amezi 5 kwe none ushobora kukubwira ivyo byo kuryamana muga hariho ushobora kwiyorobeka urumva bafata ko 2 mois atabivuze wo 10 n'umenga ni trop sérieux oya erega naho yo bivuga canke nahato bivuga ntaco nukumenya ko abigeme nkunda kubabwira nukumenya yuko hariho ibanga nako nyene kari mu mutwe dukosa abakobwa bakora abakobwa hari ikintu bakunze gukora kwibaza yuko kwemerera umuhungu ngo basambane ngo arivyo bituma ngo amukunda ngo nabahungu ahubwo nibo babivuga abahungu harige bavuga ngo nivyo bikomeza urukundo ngo nivyo vyerekana ngo kumuntu ngo biri basingo ni nka fondation erega none fondation niba kugusambanya ariyo fondation mbe vyoshika ugasanga aho ntimwa mwarafashe umwanya ngo mugiye kwipimisha ndabizi ntimwa mufashe umwanya iyo mwashushe ngo mugiye kwikingira eja gukubitinda ucugenda ucuzunguruka muri quartier ubamwo ucura no mu nshuti zanyu aho uri ubaze n'abaruguru ahana hariya ucabaza ati mbega umbonera igitigiri cyo ngahi wanyu cy'abantu bavyaranye imbere yuko babana babanye nk'umugabo n'umugore ni bangahe muganivyo ucubaza rako kantu umaze kukabaza rero ubona yuko waguye mu ikosa rero ntirwarwa mu ikosa imbere ahubwo niyumvire kw'iryo kosa ryoshika rero hamande yaho nuko n'abashakashatsi bo banavuga yuko iyo agiye kugusambanya arakudugiriza urukundo nivyo la fille niwe umukobwa hama umuhungu rucarumanuka kuko umuhungu we cy'abakozi abayikuye umusonga amaze kubikura muca muvanako hama kuvyerekeye uko umuntu ashobora kumenya yuko uwari uwo bazokubakana kubimenya ko muzokubakana nakubwiye ko muramara igihe muri kumwe akubwira donc iyo migambi hanyuma hampande yo kukubwira iyo migambi hariho nk'ukuntu ushobora no kumutesta par exemple ari umuntu akwitayeho nuko mushobora kuvugana nk'ikintu uno munsi hama muvuganye ikintu uno munsi ugacurindira après 2 semaines ugasanga ntiwirirwa kimubaza ahubwo akaba ari ikintu azoshira mu ngiro ntibace bumva gusaba amafaranga ivyo vy'urumva uraza ko atari nabyiye ukuvuga nk'ubu mashaka kuvugana ko hari nk'ahantu muzogenda ko ufise nk'urubanza hana ukazoraba yuko niyaba ari ugukunda koko muzogenda kubana uyu muntu ntazogenda atakubajije imbere y'imisi 3 ati mbegwa rubanza bambwira bimeze gute mugabo atakwitayeho azinumira hama mu mazi excuse kubwira ko yari yibagiye rimwe kabiri gatatu kane hope experience ushobora kubana natwe bon kuri twese abakobwa hari umuhungu ashobora kukurondera uno munsi minushe ukarindira 2 semaines ukaje ubona haize nka 2 semaines ya disparisheje ko kuntu yakurondera mu minsi ya meje nibaze yuko bagiye bahungu baze bavuga amajambo menshi y'urukundo ndagukunda ndarantasinziriye amapere menshi nibaze ko bihera n'ingoga kwa ko uza ari wa projet kuntaza ari pose avuga ibintu umenga kameme biri un peu nyene biri mu ubwenge mugani wawe nkaho onya kwitaho ari nk'umuhungu uje wumva ko baje ati mama rakomeye mama rakomeye bisubiye mvye abantu wese bama bashusha ari abahungu bama bashusha
bo barashuha abo mugabo bakunda ibintu vya mabiri araza ashushwe nyine kandi ugasanga ari no kumenya nko muri ntunze nko muri communication barigisha yuko bo mu gisata mu gipande igice ca journalism barakubwira yuko namwe murafise ingene mubikora ngaha ndabizi hariho uburyo mushobora kuvugana bivanye na teme hariho ivyo bita reportage ivyo bita amaportrait ivyo bita ibintu ivyo byose rero bafise ingene bikorwa ijwi ukoresha uri kuranima sivyo ukoresha nk'ubu unya dufate nk'akarorero hagize nk'umuntu wagutumira kuri chaîne yiwe no kuvuga niba ngaha ari ukavuga mugabo iyo hariho aho bashobora kugutumira uri nk'umutumira ugasanga canke reka dufate ku bisata bitandukanye hariho uburyo nk'ubu uri nko mu vya politike hariho imvugo utokoresha no kumenya yuko rero kwa kuntu ugenda wama ngo urashushe ugiye kuresha ukamenya ko ugiye kugira ikintu kiri serious tutabaciriyemwo ahanini yaravuze ngo ibanga ryo ngahe ngene dukoresha kugira amajwi ameruku ni gingembre mabujanga haye murabizi ko mukunda mu bahanye ni madeba juice canke icongereza cara tunaniye nico kibazo ahanini akajwi kiyo kameze uko kubera ije nyene tubandanya tugenda ku bakobwa nabo kuko twavuze abahungu cyane abakobwa nabo nahe mafuti abahungu bakwiye kutubonerako kuko tutarabo gushira mu rugo utwo dufuti tw'indani hari amafuti asanzwe azwi ayo nitwo kwirirwa turagarukako umukobwa arazi ivyo gukora umuhungu kugira ngo amukomeshe mugora niba ndashobora kugwamwo atabizi ahubwo afite renire ngira shaka kuze kuvuga twatuye tugira wowe utari wibaze ko ari nagakosa ugize ngo ukakagira gutyo ukaza kuba ryari kosa rinini après ngira nico reka mbere ngaha nyene nahereye ku bahungu umukobwa burya urinze wemera kuryamana n'umuhungu hari abakobwa benshi bazi yuko yarinze yemerera umuhungu kuko baryamana abazi yuko ngo aramufashe ariko rero ntamenye yuko hariho umutama umwe arafise na igrize yatanguje yitwa Zekarias uno mutama niwe akunda kwandika avuga yuko ngo iyo umukobwa arinze yemera kuryamana n'umuhungu amenya yuko urukundo rw'umuhungu aba ari kararugabanya kuko ugiye kuraba nk'ubu nk'akarorero ugiye ukemera ko mujyamana hanyuma akamara kwikura wa musonga amaze kwikura wa musonga ashobora kuba nawe yakwakije petetre wewe ugasigara uri kuraka mugabo ugaca we wikabusha ugacumbwa ati uzi ni nkuru rero na dekonya hariho programme nataye kandi ndabona ko iyi programme ishobora kunkuraho bashobora kunshwanira iki ukamubwira ati bana jewe kuri ubwo nukuri ndakwinginze ndagiye wicu ugenda uwo mwanya uhindukiye uzosanga niba ari umukatolika uzosanga rekagira gutya asenga turakoze uhinduka umuzigo kuri we donc uramurambira wamurambiye nyene nico gituma rero kenshi iyo ahejeje kwikura uwo musonga hari benshi tubanze kuvugana bambwira ati nukuri ivyo uvuze nubwo turabahungu bakanshingira intaye bakambwira ati ivyo uvuze nivyo kabisa kuko biranditse nivyo abashakashatsi bagenda bavuga kenshi bahurizako rero no kuvuga yuko nta ni kosa rikomeye gose kumva yuko kwemerera umuhungu ko musambana kuba umufashe hama akandi gakosa bakunda kugwamwo nako kwibaza yuko umuhungu ngo azohinduka kivuge gose akabona ko afite amakosa akavumiriya no kuvuga ko mwayo makosa nagenda avuga harimo utuntu two kutaguha ijambo mugihe muriko muraganira naguha ijambo aragukasa ugasanga rero wewe ukavuga ati peut-être ngana ko tukiri muri fiançailles azohinduka ariko ntumenye yuko wabone wamara gushika mu rugo wewe azobona yuko biri muri ya makosa nako ndavuga azokubona ahubwo wewe ko wari warabuze yuja umenye yuko ugiye kuzotesekera mu rugo rwiwe no kuvuga ko rero igihe cyose kwamana ngo azohinduka pay attention kuko uko guhinduka kwiwe ntujaho uzomuhindura kuko arafise mama we yamureze afise papa we yamureza muhya n'igiti wanashaka mugo vyananse ko ahinduka wewe ugiye kuzomuhinduza iki mwahuye amenye uzo yakana donc wewe ikintu uvuga uti ubonye ari kosa udashaka gusuporta mureke ha murindire wawe mugabo ugiye ugafata umugoreka ngo l'homme parfait n'existe pas no hari ibintu ndashaka insupportable nk'ubu ndashaka kubura umuntu hari umuntu ashaka kuvuga ati jewe ndashobora gutorera ko umugabo wanje peut-être anywa inzoga nyinshi undi akavuga ati ico ni ikintu ntashaka gutorera mu buzima bwanje donc wewe niba ushobora kuvyemera kimwe umuntu ashobora kuvuga ati uraza umufuke wa saa 9 we ntunwa na waranwa par exemple ni nk'umugore nyene na wenyene anwa umugabo atanwa ugaca wimvira agafuke ka saa 9 y'ijoro akamubwira ategera ngaho makabizo kumufuke mwinshi woje bigenza gute mu musegetera ko ndozi n'inzoga n'ukuntu zikora niko zubakwa none kubera iki wemeye kuja muri niko zubakwa we wagiye uzi ngo azohinduka
akandi karorero ni nkuko ushobora gusanga ufite umutipe uwo mutipe urazi vraiment ko akunda kukubeza arakunda abakobwa byahatari kandi n'ubusambanyi arabukora kumugaragara ugaca ubandira ko rero tingira azohinduka eka ntabara ntazohinduka kubera ko ivyo ari karakora wanashaka nivyo bizotuma nimwamara no kubaka agwa mu iyo irere burya abantu benshi ukubumva bagenda bakunda kurenga ibigo ndakunda kubivuga kenshi ni ba bantu usanga batazi kwabira kubera ikino abayinabute ni ntagira none aguma aje gutesta ahantu hose kwera aho hantu agenda arayerera nuko no kuvuga ngo burya umuntu bishoboye neza nayo nabiteguyemo ngaha mwibi by'abubatse nuko umuntu iyo abishoboye ntashobora kugwa mu iyo yerere yo kuja kurenga ibigo kuko abazi ko akoresha ingufu ni ibintu bisaba ingufu wa wundi nawe abikora azi yuko ari kwinezereza kwa kwinezereza none ko ndavuga no kwikura umusonga bisigura rero ngaha iyo umuntu azi yuko abizi neza akaba afise umugore wiwe akunda abikorera uwo mugore wiwe hanyuma uwo mugore wiwe bigaca bituma amwubaha na Bibiliya irabivuga gusa nuko abantu kenshi basigura umwe wese uko avyumva ni muri Efesiens mu Efeso 5:33 haravuga yuko ngo umugabo akunde umugore wiwe nkuko yikunda hanyuma umugore nawe yubahe umugabo wiwe nukuvuga rero yuko abantu benshi ntibashobora gutahura yuko ngaha ico bita gukunda ntiyumva yuko ari kwitangira uwundi muntu burya gukunda umuntu ntubavibaza ngo sakazi gukunda umuntu uvuga uramwitaho n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose rero nukuvuga ko uwo muntu we mwagiye kubana urukundo umuha sinzi urukundo mu gifaransa ngene mu gwita uzazani ubwira muri nk'abantu bahaye muri kaminuza ibiharongo kimwe nteranya kimwe bingana bingahe ngo fete bashiramo amasinisi n'amakonsinisi n'amatangente bavuga ati 1 + 1 = 2 c'est fini ni ukuvuga c'est l'amour c'est l'amour umaze kuvuga ngo c'est l'amour hanyuma amabanga y'abatse nayo mu gifaransa bavuga bakavyitwa nyene c'est faire l'amour voilà mugabo mu gihe bijya bagira bindi bavyantuze mu gifaransa bavuga ngo c'est baiser kurenga ibigo oya ibi byo kuvyaba vya canke gukora ivyo utabye ibi by'abajene niko navuga ibi by'abasore n'inkumi bagira byo kwiyiba hanyuma rero kuvuga yuko ibi bariko abari karagira ryakosa nako ndavuga byo kugenda kuryamana nawe no kuvuga ibi byo kuba amuzi ko asambana nukuvuga ko plus asambana plus abariko donc ucubona ko ari umuntu agenda yikura umusonga abigira kugira ngo yinezereze ntabari karagenda kunezereza ubundi muntu nukuvuga ko rero ubuzi kubikora neza bimutwara inguvu bimusaba ko agira concentration bimusaba ibintu byinshi byo kwitangira umwe wa wundi muntu kubera iki gwa rukundo ni warumuha ruzovyara ukumwubaha no kuvuga yuko abagabo nk'abagabo bafite ikibazo bita ejaculation précoce bajya donc usanga arabayinabute ugasanga donc baranyaruka mu mabanga kenshi rero ugasanga nta technique bazi yavyo akenshi usanga iyo bahejeje wenyene ubwi wari yumvamo kumaramara uca wumva umaramaye muri uko kumaramara rero hava bya bintu byose byo gufuha birenze urugero bya bintu byo gukarira umugore ugasanga umenga umugore wawe ni umucakara kubera ko uba wumva umengo bazoza kugukosora enjo mugabo rero no kuvuga ngo wa mugore nawe niyakoregwa ya mabanga neza agashikira ico twita orgasme no kuvuga ngo agaheza neza ivyiwe akumva yuko wa muriro uheze no kuvuga ko wa mugore ategerezwa kuzokubaha kanazamana akanyamuneza ibihe vyiwe byose no kuvuga ku buryo naho Yesu Kristo yoza ngaha kwisa akamubwira ati harageze ko tugenda bera agasanga arimo kuri Insta avuga ati ndindira gatoya rero no kuvuga ko bene aba bantu barakunda kugira inoerere yo kumva ngo yo kubona umuhungu yamara cyane mu hohengira azohinduka sukutazohinduka gusa uzicwa n'umubabaro hamwe wico n'umubabaro nuko nawe wewe uzoboyikura ku musoro abo bahungu bagira ikintu ni kubata ahanini muti wabo n'uyu abo basambanyi umwanya bafata afite numvume ngo ni ingwara bo boyikira gute iyo ngwara rero no kuvuga yuko murafata umwanya ngo no wa fiançailles icara muri urya mwanya wa fiançailles ube muri babandi ba muconseiller umubere umuconseiller umubaze d'abord cyunguka n'igiki mu gihe bari araja mu kandi muri kumutahura d'abord kandi ukaboneka ko wamwakiriye voilà kandi ukamereka no kumukunda biragoye urumva nivyo yari karavuga gukunda umuntu c'est pas facile donc il faut guheba ibintu byose mugabo nyene bien sûr il faut ko mugira mariage wamaze kuvuga uti ijya erreur yiwe nimba ari umusambanyi naravyakiriye sinzoja kwidoga nta kundi ivyo byo kuvyakira bya nta kundi niwe bivamwe abagore bagira ngo bariyakiriye kijya kintu kirababaza kandi kiragwaza mugabo yiyakiriye kijayo imitima oya ujana espoir nawe avuga ngo ndagiye ngo afite ngo bizohinduka umubona ugenda avuga ati shaje urya mugabo wanje turazi nawe bavuga ngo abakobwa ni benshi burya n'abahungu ni benshi rero ndakubwira kuko ni benshi nyene nico gituma urumva ubonye ubuvyanse
ukagenda kubandira ko ngo mpaka ntware kugira gusa uzogire mariage nawe kugira mariage uzohavuga guhindukira mu nyuma ukagenda ukabigisubiramo hira wahukanye navyo ntibiryoshe ifoko ugenda witeguye ubwa mbere ugafata umwanya ukwiye kumenya wa muntu ko iya fiançailles ni kimaze mu bisanzwe gusa benshi mu kuyikoresha nayo mubwiye n'uyo benshi bayikoresha mu mwanya w'amamape mu kirori mu gusamba nayi murazi mweho rimwe na rimwe yo mwironke nk'akantu kakaba kabura agapression gaca kinjira kuba guhamika gusa mugabo je hari ikintu kindi nshaka kumenya hariho ego ivyo vyo baba basambanye kubera ivyo vyuko bafise ikibazo kandi abandi bavuga kenshi usanga ari amablessure bagize ari abantu ugasanga bayabasambanye kubera ivyo nyene hari n'abandi usanga kubera ko abonye abavyeyi ingene babanye ingene byari meza ngo azije sinzigera ngira mariage bikanibera umusambanye ahantu hose ariyo mahitamo yiwe ntiwo mukondana ko ndavuga gusa ntagende kubandira ko waje mu rugo ko none nagize mariage rero byamaze kuba kuko hari umuryango ukuremera none uzoguma uko uje umuhungu ukavuga ati ibintu barakwiye kubiva ukabona apfuye gutora umugore wese barakwiye kubiheba ukamenya yuko ubwa mbere no kuvuga ngo iyo societe urimwo wewe ni wagenda kugira mariage wa muntu mugiye kugira ni nka bamwe babuza umuntu ngo ntumubane na naka ngo ahubwo bana na naka no kuvuga ko umuntu mugiye kubana muri babiri nico gituma urumva bagendana n'amabibi bimesha amakortege maremare abantu bakaza bakavuza induru nubwo nagenda kubwire yuko mumaze urubanza ruheze nta n'umudofine n'umwe asigara mu nzu musigara murapambara muri mwe urazi ko ivyo bintu vyambaye kuvuga ko ugo rugamba ugiyemo muri babiri gusa woshobora no kubikompara no gupfa sorry kuvuga kuko abantu barakwinspira ngo genda ugire mariage deja barazi ko twese tutashobora kugira mariage rimwe comme tudashobora no gupfira rimwe urumva no kuvuga ujye munsi wa mariage bose barazi kandi vraiment ugabo land musigara mwenyene nta numwe bahari dimanche yose iyo samedi nyene no kuvuga rero nigihe ku mpanda duherekeje umuntu asigara ari wenyine ifo kubibona muri angle kuvuga uti dusigaye turi babiri je n'umugabo wanje sinzi ko muzi imisi mikuru ihari imisi mikuru yemewe n'amategeko y'umuntu mikuru niyi si itatu none hariho kuvuka ntuvuka uri umwe hariho kurongora cyangwa kurongorwa nturongora uri umwe nturongorwa uri umwe no gupfa umwe kiretse yo mugiranye accident n'abandi ntibabahamba hamwe urupfu rwa benshi ni mariage yego nivyo tujya mu bubatse abagene muravanye dusanga tuko turiyumvira byinshi usanga turi mwishire twebwe nyene oya tubiri ntarimwo oya mbo ni ibintu bisanzwe wanashaka iyo no kuvuga ngo iyo wahisemo neza uwo mutamanyene ariko ndakubwira yagize yaranditse igitabo bitarashwa dukonjwe wahisemo neza ukitonda ukagenda ruko hageza pana bakuremereye kuko la bible yo iravuga yuko nta kigabo kiburi kigore cyacu nko katagigore kiburi kigabo cyacu niko byanditse uko nyene no kuvuga rako mugabo ngaha bavuga ngo nguronse ngurubavu rwawe utwaye urukuroka bizokugora ni nkuko utwaye ikikurengeye kizokuzibagura bica bigorana hama nibaza yuko rero bogenda bakamenya utwo dukosa akiyubara burya gushika mu rugo ukiri umujene ni nk'ikiraro cyane nko guca ku mugozi no kuvuga ugiye nabugwamwo kuko ngo umuhusha atungahusha ntagahusha umugabo yego donc mububatse rero cette fois-ci tuje mu by'abubatse twumvirize amakosa yabubatse amakosa bagiranira ni menshi vraiment kandi ni menshi cyane kandi burya murabizi ko n'amadivorce asigaye ari menshi uzabumva nyene mu kwezi kumwe ngo kabaye ikosa rya mbere rero burya ndakubwira naryo nirihagaze ngaho ahantu mu mabanga yabubatse yego nimwe byo bene nayo vuze reka ndabigaruke gatoya no kuvuga iyo akozwe nabi akogwa nabi ryari ni mu gihe umugabo ababona yuko umugore yarashitse ugasanga hari abagabo usanga nk'ubu bari mu gisagara ca Bujumbura mu ugasanga bamaze amezi 7 amezi 8 uwo muri kumwe mbe yaje gukora iki yaje ngo mufashe wewe urishira mu jeje wapana musaza we sinzi ko wagize rero y'imfuvyi ucushiramo iyo mfuvyi ucuri manukira mu gisagara hari umutama yaririmba indirimbo nkunda nubwo benshi batayemera kandi si ngombwa tuvyemere twese iyi ndirimbo ni matata yirimbe akaririmbo bita nyaranje hanyuma kariko karahera no bavuga ati burya Jesse naje nkurikiye ibigori kuko naje no kwa data bihari je naje nkurikiye ibingoye murafise bibagoye rero ivyo rero bimugoye nivyo byatumye agenda kubaka rero no kuvuga ngo muri ya mabanga wa mugabo ni yamutererana akagenda imisi yose yiboreregwa yamataha himvye agahita yisinziririra yamagenda akajya indakuzuza amabrochette akagenda agaca hita ryama
yirabira hariya hanya sinzi ko ari maka canke ari hehe ibi bintu amenye yuko umugore bizomubaza imyaka yiwe yose rero no kuvuga ko rero abatari bake ibi bintu barakunda kubigiramwo kubinegrija ariko umuntu akamara indwi muri kumwe mu gitanda umengo ni musaza we muryamanye ntave baza ngo babereko biramuryohera kandi rero umva ingorane rero ihari ntibamenya yuko abagore nikosa ry'abagore kandi aryungikanye ko ntibavuga arihorera abagore mu rugo ntibakominika tunaje abagore ivyo umengo birateye bitera isoni Renine umengo nibishego nico gituma naha hariho n'ikintu tuvuze ngaha minushe ndazi yuko inyuma y'imisi ibiri ikiganiro bakiravye hari umuntu ukira agacavuga ati magic turugaye kubera warenze imico nico gituma none musi usanga naye ama divorce ari karaba ngenzo bivuga kandi nzovyemanga ahantu hose nukuvuga none musi turafise ikintu twise ngo numuco kidufashe kubwira umwana wiwawe ingene bubaka inasenge kubwira umwana w'ingene bubaka umengo uramenje uvuza ibishira soni uvuza ibishegabo niwe musambanyi wa mbere jewe ndiko ndigisha ibi ndakubwije ukuri yuko hariho la majority y'abantu y'abarundi dufise ingene twimereye mu mitwe babona ko rinina n'umusambanyi katwa mugo kubera ko nzi ico bimaze mfise n'intahe zabo byafashije uwo musaraba ndawikorera byarashitse ahantu henshi hariho niwe nigeze kubaza kandi yari umuntu w'umwubahwa vraiment nateza kubaha wo mu mama arazarambwa ati Renine vraiment ari abantu benshi ufasha ari abantu benshi ufasha bakihana ari abantu benshi urabona yama za surprise zigikizwa ndiwe mugabo hari abantu bafite esprit usanga umengo zigoye ngo mugabo vraiment ubusambanyi te tinsubiriramwo ati ngo mugabo ubusambanyi bwawe kubera bwarakumaze namubaje ati nyakubahwa amaze imyaka ishika kuri 38 yubatse uravyumva urumva ko amaze igihe ari karaba imyaka 60 y'amavuka narubatse ndamubwira ati madam nshaka umbwira ikintu kimwe ndakubaha n'umugabo wawe ndamwubaha n'abana bawe ndabubaha umuhererezi wiwe nibaza yuko twoshobora gutemberana twasohokana wewe no kuvuga ngo namubajije ikibazo kimwe mbiga hajya iyo umuntu ariko arasambana n'uwundi harabaho umurorerezi ngo yanga urumva ngo afite ko bavuga reka tuhandanye niko ndakubwira ingene bisigura ko nta ushobora kujisha voilà ko ndakubwira mu bisanzwe communication ibikenewe kubera iki iyo umugore atavuze umugabo ntashobora kumenya ibimunezera kandi ari wateza kumuha wa munezero kugira nawe je ngo azomwubahe ariko uyu mugabo kuko azoca mukora ivyo adashaka niya mukora ivyo adashaka naho nawe ntazomwubaha kuko iyo yakorewe neza automatiquement aca mwubaha rero no kuvuga ngo uko kudakominika kandi kurashobora gutuma uno uyu mudamu ashobora wewe ubwiwe kugira ikibazo na cyane cyane nk'ubu urabona hariho nk'ukuntu ushobora kuribwa ngaha ukumva ko bakwagaje ngaha biza guhera nizera ko dukoresheje nawe nimvugo vyumva ababikeneye mugo gacu usanga wewe uri kuraribwa ngaha ariko ubundi ariko arakwagaza nko ngaha mugo ntiwamubwetega burya jaho ndiko ndaribwa ni ngaha kubera iki ngo uvuze bishira soni iyo hava bibaza kuri ndaye agati jewe burya iyaba wongiriye ukuntu ari ama group y'ama WhatsApp ubundi hariho ama YouTube hariho ibikini byo mugo gasanga nk'ubu wewe umugore aronse experience akavuga ati no ipartage umugabo kandi abagabo benshi niko mumeze bacha bavuga ati wabikuye he jewe nemeye kwemanga harabahinduka bakambwira ngo ni Renine yabitwigishije muri groupe yiwe uwo muntu ataye no muri groupe yanje yaravye kumbure YouTube yahana hariya mugongo ngo ni Renine yabitwigishije muri ya groupe yiwe nanyizo groupe uzijamo gute dumo hajamwo bande urabiki kugira baje mu ico ndaba baratohoza ari aba mama bajejwe gushira namwe naba mama gusa hariho aba mama gusa hariho na groupe y'aba papa gusa hariho n'izaba jeune gusa nukuvuga niba kubera ko aba jeune wumva utaburi kuracumura kubigisha ivyo bintu oya aba jeune bafite inyigisho ntitwatangwe igihe ntitwatangwe ku ba jeune hari ico nacumuje mu ba jeune inyigisho z'aba jeune rero ziratandukanye n'iz'aba papa ziratandukanye n'iz'aba mama nkuko hari ivyo nigisha aba mama nto kwigisha aba papa kandi hari ivyo nigisha aba papa ntigisha aba mama ahubwo le problème mu misi heze twaguma tubona ngo amagroupe ngo y'abadame ngo babigisha ngo ukuntu bafata neza abagabo hewe ayo magroupe yari menshi vraiment kandi sinajamo je ntari umugore mugurumva hariho amagroupe yababaho ngo bigisha abakobwa ngo ingene bazofata neza abagabo ngo n'abagore ngo ingene mutegeza gufata neza bakibagira kugisha abagabo nabo
erega n'abagabo bifo ko babigisha gufata neza ko naho wogenda ukagira ivyo ugira vyose ngira ukavunagurika umugabo batamweditse nawe ibintu byo kudakominika n'abagabo birabafata urabona umugabo naho yorara kubitwa imyaka n'imyaka akawumebwega gusumba bushoke bantu b'Imana ntazopfa ryogoye nde nta bigabo bumva birirwa baracumita ugasanga ibigabo babizibaguye no gupfa bapfuye kubera iki wibaza ko ari kubera iki ntibavuga uno musi baravuga ngo agateka k'abagabo ngo agateka k'abagabo ngo agateka k'abagabo ninde mugabo iyo groupe y'abagabo nakakubwiye bashaka kumara 3 jours ata message nimubonyemo mugabo iyo yabamanuka ubu turiko turavugana naho wo verify naho wo verify ahantu uvuga ati ehera ndazi ko utoboramo 5000 zimaze kwandikwa kuva dutangwe ikiganiro ngaho none boy donateur turavuga hange bariko barivugira ibitenge bishasha vyasohotse mugabo by'ibitenge baca bagukuramo hari gihe ubona umugore hari gihe ubona umugore yivuyemo haca avuga ibintu byose Jean amabanga yo muhira oya ingene bo bakora baramaze kumera nk'umuryango baramaze kumenyerana no kuvuga yuko rero imbere yuko winjiramwe baragutohoza bakamenya urinde umugabo wawe ninde ubaye nushobora kubikikamwe uzi kuri umukobwa cyangwa urundi muntu impera n'impero ko baragufata kandi urumva harimo nabandi babubahwa harimo abajeje umutekano hariho nabo bashobora kurondera no kubahana bakabahana kumbe byabintu bigoye benshi nyene kubera imiryango nico gituma ibi bintu je ntumva igituma nkabare nine bakwiye kuguma bavyigisha kuko les familles zirababaye vraiment zirababaye hariho abantu benshi babaye mu traumatisme cha société bikica n'igihugu ko uvuye muhira ushavuye uri frère hari ibintu nuko zoca biba birebire hari abagore basubisa ibintu mu rugo vraiment ukazone mwigisha je ashavuye atawe ni kwera umugabo babaye justement hari igihugu ba ku muntu umutanze wawe hari n'igihe baba batashwanye ukabona umutanze wawe yirigwa aragutuka kwanza tested none averti ibi byo gufata nawe ngo hari igihe baba batashwanye ne gushobora kwabuza ngo kuba kwavuye he umugore ndagisubiramo kandi baza ko ndakivuga mu kirundi turagerageza mu kirundi no kuvuga ngo umukenyezi niko tubihita ngaha adashoboye gushikira amabanga no kuvuga ngo atanezerejwe muri ayo mabanga azamashavuye hajya ndazi yuko ibice byinshi kwijana muri bagiye usanga bagenda basonga umuntu icyo maje cyose atwa eba akagutuka umuntu ababayeho nabivrema kuko baranagwara baravyimbinda ugasanga ibirenge biravyimbye ugasanga bamana imisonga n'umugongo ibiro no kuvuga yuko abari kosa umugabo niwe bareka ramwica rero no kuvuga yuko rero igihari nuko abagabo bakwiriye kwiga ntibige gusa kurondera amafaranga ariko bige n'ingene bashobora gufata abagore babo neza kuko je nibaza ko amafaranga hari yo bimeze nabi vraiment muri vie conjugale bimeze nabi hari gihe n'amahera tana importance ubukibiha ubuvuga ati jewe ayo mahera no yabura mugabo je vraiment nkaryoherwa ngaho cangaruka hahandi mwatubwira tugitangura urumva jewe kinca numva urumva umuntu murakundanye mugasi vyiza yuko muryamana kuko urukundo ruca ruhera none wa muhungu mutigeze muryamana muragize mariage ntiwigeze umenya ngo ivyo ngo bimeze gute Jean kibazo naho gica kigano surtout barakunda kuvuga ngo umuyempwisa urashitse muri kwa rugo na bya bindi navyo wigeze ubwirugize ya mariage yashitseko ntabwo asanga wa muntu ameze uko il faut savoir ko burya mariage na match biratandukana match irasaba kugira entraînement asaba kuja muri local ukagira ama entraînement mugabo mariage siko bimeze hariho ico bita umubano urabona kuva na kera mbe kubera kera atama divorce twumva menshi waza ko ari kubera oya siko zubakwa mwabantu kera no kuvuga ngo umuhungu imbere ko agira mariage baramwicarika se wiwe akamwicarika akamubaza atabwoba none kera ugira twe dufite imico yagose gusumba bakera no kuvuga ngo akagenda kwa inarume nawe agasubira akamusuzuma akamubaza ati umeze ukuntu ibi nibi bigenda neza ukuntu bigenda neza mbe kubera ko bavuga ijambo bita kuvyaruranya biga byo kuvyaruzanya barapimana bakuzanira umwe muvyara wawe gupima bakaraba yuko ukomeye ushobora gukoresha muvyara none baravuga ati muvyara wawe koresha oya pana gusambana hariho uburyo abahungu imibiri y'abahungu yene ikoze niyo abakobwa sico kimwe mugabo umuhungu barashobora kumupima par exemple bagenda buraganira na muvyara wawe hari yanyu bakareka muri babiri mugo bakaraba yuko hari abahungu bashobora kuganira muganira iminota 3 ukabona yuko hari igihindutse mu mubiri wiwe none ubu naho babipima gaje nta muvyara wawe ubu rero byose mama nari ibintu biraho nyene
oya muvyarawe kera kuva na kera baragira oya nta bintu birebire uramubaza Elisa azokubwira ko ubu bavyara bamura shema mbona nyine ari bisazanje byanje biraho nyine oya gusa renine ubu naho none Mwiki batandukanye kuze kwaze nakuze yewe parallel donc les croisés ni bajya papa bajya nta kibujijwe mugabo le parallel nk'abavyeyi babiri bavukana papa aho vraiment ni inceste mugabo ikintu giharigare nine rero akabazo gatoya aha wavuze kuntuze kuri ivyo vy'ubuya mpwisa ico ni ikintu vraiment kiri mu ba jeune fille cyane gikunda no kuvugwa cyane ati nkagenda nkasanga n'abakijijwe vraiment canke abasenga nyene abasenga urazumva bavuga reka twihangane mugabo hakagira hano hakaza nk'umugenzi w'umukobwa ngo ati none nk'ubu wowe usanga vraiment ata fonctionne qu'est-ce que tu vas faire meje kubwira ati muvyarawe urashobora ko umubiri wahindutse ushaka kuvuga ko mushobora kwicarana sawa ndiko nawe kumwishira mushobora kwicarana ukagira kantu babuza kuganira nk'ubu murashobora kwicara ukazana nyene igisije cy'ubugesera nyene mukavugana mwisanzuye burya abahungu n'abantu akenshi bari febre iyo mutanguye kuvugana ibintu uretse nk'aba barabimenyereye nyene donc hajya bitanguye wabonye ko ari sawa ukacikupa conversation ukatugenda iyo urashaka kumubona ukavuga ati none ko barundi urashaka no kumura mu maso ukabona ko yahindutse iyo umuhungu yafashwe neza neza cyatangura kudabwa atangura kuvuga ubureve kandi akomeye cyangwa urashaka no kumwikoza ukabona ati naho yo bambaye kumbure musi impuzu zingahe naho yo bambaye jinisi zitatu zigerekeranye urashaka kubibona hari ibintu batazibira ariko hariho naho bishika aho ukabibona ariko ngo haheze nk'umwanya bikaca bigenda en fait bo bavuga ati il faut tester jusque yareka ariyo do boshika hariya abonye kadukoresha imvugo mbararira amatwi nibaza ko umuti umva akakubona dufate utambaye ugasanga biciye byanga hari abantu bameze uko hariyo deka z'abahungu akubonye acashishwa et puis mudi kacigenda n'abashakashatsi mwaba bakurikirana ibijyanye n'ubuzima bw'igitsina abo bita abasexologue benshi nibo usanga baravuga yuko burya nta kintu kibishe nko kubona nk'umwigeme cyangwa umukenyezi atambaye ico ari ikintu kibishe Njo bituma no mu nyigisho duha abakenyezi harimo uko bateza kugura uduhuzu genre sinigene mutwita mwe ngaha mu mugezi nyambara amabikini ntumbaze hariho uduhuzu kambara nk'agakanzu basi agakanzu uca ugasanga ukambara utude pièce mugabo ntakuboneka meme uri gusa oya hariho kugumusirikira none wewe ucumba oya reka ndakubaza none burya wewe ubonye umugabo mwibarabara ariko aragereka mfata umugabo pa example agwaye mu mutwe cyangwa naho tubagwaye mu mutwe dufata umuntu akomeye agakura impuzu agashaje mu ibarabara kadegaje mu mutwe yajamo yuko ari umusazi n'umugore niko kuko umuntu atambaye ibona ko ari umusazi ijya imagine rero umuhano have baza ngo nahandi rero ntuhave baza ngo hariho kirekire gihava kigiye donc bisigura yuko baheje kurangura amabanga yabubatse bisuko subwira bubatse n'umuntu ambara donc uco wambara akakanzu nyene kari nka imbere yuko rero utwo duhuzu turi no mu bintu bye ni bimwe mu mvugo abakenyezi bakoresha mu kureka abagabo yuko nabo babakeneye ko ntibashobora benshi ntibavuga yuko bakeneye umugabo nizo mvugo hariho gusasa neza guhindura uko yashashe hari utuntu bakunda kugira amashuka kuko urumva nibaza ko abakuye kuntu bamwe bavuga ngo abagabo bakunda ibintu innovation bakunda ibintu bishasha barakunda ibintu bishasha n'icyo gituma n'abandi benshi batazi gukora amabanga yabubatse bakunda kurondera bakunda kuza kubarisha mwibwe ndazi yuko abakobwa oya n'abagore babandi bantu n'abayaya babo tureke n'abagore ntibizo gutangaze wumvise ngo hari umugabo w'umuboga ugasanga n'umugabo w'umuboga afite umugore mwiza abantu bose bapese ubwo ugasanga amufatiye ku muyaya yamana amakara atani sukagira afite impuzu yo munsi imwe cyangwa atani yafise hari ikindi nyine bavuze hari kandi kantu bavuze ngo ukiye kintu cy'ababone n'abaki ugasanga umugabo wakuvanze ku muntu ari basi wabona umenga ntari kuri ha yawe ngo hari ukuntu abagore baze bakagira ayo mabanga yabubatse ariko harimwe kantu autoritaire nyarutasha reka kugira akabigira donc harimwe kantu ka irrespect ujya mubone nawe umviriza ngo mubone nawe ibyo abagabo bakoresha baje kubarisha